bavuga ko ari ibihumbi byababa 152 leta ya Tanzania yamaze gufata ingingo ko batezwa gutaha mu Burundi imbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Hanyuma kubera ibiganiro vyagiye biraba, leta ya Tanzania ngo yaraye yongeye ikiringo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka uza. Mu karere impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zigiye gutahukanwa ku buryo inkambi zabo zibiri zanduta na Nyarugusu zizoba zugawe mu kwezi kwa 6 mu mwaka uza. Iyo ngingo yumvikanywe ko na Tanzania, Uburundi n'ishami rya ONU riraba impunzi HCR mu nama yabahuje i Dar es Salaam mu mpera z'indwi iheze. Iyo ngingo ariko yashitswe ko mu gihe hari abategetsi mu Burundi bashikirije amakenga ko uburyo bwo kwakira izo mpunzi bwogorana hamwe burungikwa ku murindi munini. Zimwe muri izo mpunzi nazo zivuga ko leta ya Tanzania ishaka kuzicura ku nguvu. Igihugu ca Tanzania kimwe impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 100. Twavuganye n'userukira HCR mu Burundi Brigitte Eno mbanza kumubaza ibikuru bikuru cyavuye muri iyo nama. On s'est accordé que on va la Tanzanie. Kumvikanye na bagenzi bacu ba HCR bakorera muri Tanzania ko buri cyumweru hazajya hataha abantu barenga ibihumbi 3000 personnes par semaine. Ku Burundi burafise uburyo bukwiye bwo kwakira ico gitigiri, ko hari inzego zimwe zo mu Burundi nka CNDH bavuze ko Burundi budashobora kwakira ibihumbi 3 vy'impunzi mu ndwimwe. Les moyens justement sont à considérer. Ubushobozi nyine no kubushakira hamwe, hari guverinoma yego ariko hari n'umuryango mpuzamahanga ishami rya ONU ryita ku mpunzi ndetse n'abari mu nzego zishinzwe iterambere bafasha muri ico gikorwa. Murabizi si ubwa mbere impunzi zitahuka. Kuva mu bihumbi 2017 nibwo twatangiye gucyura aba bantu dufatanije. Kuva icyo gihe abamaze gutaha mu Burundi barenga ibihumbi 266 qui sont déjà rentrés. Et kuva uyu mwaka watangira ubwo tumaze kwakira abarundi ibihumbi 13 bamaze gutaha. Ni igikorwa rero kizakomeza. Umuryango mpuzamahanga uzobandanya gufasha Uburundi aho bikenewe bitewe n'ubushobozi buzaba buhari. La disponibilité de ressources. Bamwe mu mpunzi bavuga ko bariko baratahukanwa ku nguvu. Mbega kuri iyo myidogo hari uburyo HCR yategekanije ko kubaronderera igihugu ca gatatu gishobora kubakira? Mais des interviews individuelles avec les réfugiés. Yego, ubwo impunzi zaganirizwaga buri umwe ku giti cye kuki bakiri muri Tanzania cyangwa se kuki badashobora gutahura, batubwiye byinshi bitandukanye. Abagera kuri 2 cyangwa se 3% batubwiye ko biteguye gutaha ako kanya. De ceux qui ont dit qu'ils sont prêts à rentrer maintenant. Mais les autres ils avaient. Ariko hari abandi babanje gutanga impamvu cyane cyane izijyanye n'ubutunzi badashaka gutahura. Ariko izo mvo zose kuri benshi ntizituma bakomeza kugira uburenganzira bwo kwitwa impunzi, kuko impamvu zijyanye n'ubutunzi ntiziba muzemerera abantu guhabwa ubwo burenganzira. Kubw'iyo mpamvu turabashishikariza kwiyandikisha vuba bagataha mu mutekano ndetse n'icyubahiro gikwiye umuntu. Sécurité et la dignité. Donc le HCR évidemment. Yego, ishami rya ONU ryita ku mpunzi ntirishigikira gushyiraho abantu agahato ngo batahe. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye ngo tubahe amakuru akenewe kugira ngo bihitiremo ubwabo gutaha, naho ubundi bigaragaye ko batabishaka icyo gihe hari ikindi cyakorwa. Il y a toujours d'autres options. Uwo yari Brigitte Eno aserukira HCR mu Burundi. Tukiri kuri ico kibazo c'impunzi, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko atakundi bogira atari ugutaha mu gihe igihugu cari kibahaye indaro cafashe ingingo yo kubarungika iwabo. Perezida Ndayishimiye yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abaseruka ibinyamakuru bitandukanye bikorera mu Burundi. Igihugu kirashaka gusinyuka kivuga ngo bakeneye no bagiye gusinyuka impamvu ibyo natwe tubatutini ni cyane yani imana nta n'umuntu arondega no gutungana mu mpunzi turi muri Tanzania no imaze n'ikiburato n'ifwe munsi icyo gituma twebwe abo iyo yabishoboka ndazi yuko ari icyo bita tripartite ni ministère de l'intérieur y'iwacu hase na ministère de l'intérieur y'igihugu cy'abakiri bamabagira inama ibyo byose bizogorana ubushikiranganje bw'iwacu buzogira icyo bubivuze uzogira bivuga ko iyi nama ibanza kuba yiyo migwi 3. Twebwe rero aho tuvyumviye nk'abarongoye umugwi wa CNDH twavunitse umutima kuko
turavye abahora bataha bavyishakiye bashika igihumbi canke ibihumbi bibiri kwiyinga vyari vyiza leta yashobora kubakira bakabaherekeza bagashika ku mitumbi wabo no matongo yabo ariko gutahana ibihumbi 82 mu mezi abiri canke atatu nibaza yuko leta itoba yavyiteguriye neza narirya leta ifise izindi mpunzi nyinshi irikirakira mu gihugu izi mpunzi ziva muri Nord Kivu no muri Sud Kivu nagomba rero gusaba leta y'u Burundi ko yogirana ibiganiro na leta ya Tanzania ico kiringo bakacigizayo gushika kumbure mu kwezi kwindwi kubera iki mu kwezi kwa 12 ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu mu Burundi ni gihe c'imvura nyinshi none uri karahunguka n'uturengeti yikoreye ku mutwe agenda aranyagirwa nyerera wumva vyogenda gute ni gihe utubarabara twinshi two mu misozi tuba twatwawe n'inzuzi imodoka yojana abo bantu wumva yoca ingo bashikane ku misozi wabo ca gatatu ni gihe abanyagihugu bogiye kubakira bazoba bariko bararima ivy'impeshi nukuvuga ico gihe bazosanga ata muntu numwe yiteguye naho bari bateye akamo ngo abari mu nama nshinga amateka bazobe hafi kuja kubakira nibaza yuko naco nyene kizoba ari gihe rero notera akamo leta yuko yokwigizayo yosaba Tanzania ikigizayo iryo sango ngatera akamo rero abo bazumpunzi zacu bene wacu bashiki wacu abavyeyi bacu bari muri Tanzania ko botangura gutegura imitima yo kugaruka mu Burundi kuko igihugu kiri mu mahoro bariko bavuga uku umengo bafitiye urukundo rwinshi impunzi ziri muri Tanzania ariko ishwida nta rukundo bazifitiye kanatsinda umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi biracuditse nukuvuga ngo bakora ivyo bapangiye hamwe aha umuntu yokwibaza utubazo dukeya kubera iki umengo bababajwe gusa n'impunzi ziri muri Tanzania leta ya Tanzania vy'ukuri ibiri kwiragira iri kubikora kubera ikunda abarundi navyo nibaza na gatoya namwe reka turabire hamwe ibi bintu bakoreye abarundi ko ari bimenyetso bigaragaza yuko vy'ukuri babitayeho bagomba ko bataha mu mahoro vwara mu rukundo ntangere turabe imigambi myiza leta ya Tanzania na leta y'u Burundi bafitiye impunzi namwe amadispensaire canke amavuriro 9 barayugaye ubu hasigaye hakora amavuriro 2 yonyene turi kumwe ubu abarundi bahungiye muri Tanzania babayeho nabi n'imiti ntayo baronka barayibima ntibishoboka ko bayironka ico si cyambere ico ni kimenyetso cyambere cerekana yuko vraiment bakunda abarundi ica kabiri amashure barayugaye none umuntu yoba gukunda akugara amashure y'abana bawe bariko barigamwo voilà ico ni ca kabiri ica gatatu barakomanije amamoto y'abantu bahora bisumamwo bakomanya amakinga ufashwe uri ku moto canke kwikinga uba umumenja kuvuga ngo ayo mamoto yose n'amakinga y'impunzi yose baregeranije bayapakira amakamyo barayatwara ibi ni twabiberetse voilà impunzi zigara zifumbereje iki coba ari kimenyetso ca gatatu cerekana yuko leta ya Tanzania ifatanije na leta y'u Burundi ari urukundo bakunda abarundi voilà cyo cari ca gatatu ica kane barengeye mu mirima ibitoki amateke imyumbati ivyo vyose vyahora bifasha impunzi baratemagura murabona umuntu atema imirima mu Burundi mu mico y'abarundi umuntu agiye mu ndimo za Murundi akazirarika akazitemagura uwo muntu bamwita gute
uwo muntu aba ari umurozi, aba ari umwicanyi. Iki coba ari ikindi kimenyetso gira kabiri cerekana ukuntu Tanzania ikunda abarundi. Ubu bwoba ari bwo buryo bwiza Tanzania yabonye yuko abarundi botahamwo mwiteka. Voilà. Iri ni iteka yabateye mu kubatemagurira imirima. Hari izindi mpunzi ku isi zikorerwa amahano nk'aya. Ibitungwa, nta mpunzi n'imwe y'umurundi yemerewe gutunga igitungwa c'amaguru ane. Ivyo barabihakanye. Utunga inkoko canke utunga inuma n'akazi kawe, mugabo nta mpene, nta ntama, nta nka, nta ngurube ushobora gutunga. Kizire. Amashengero abarundi basengeramwo barayugaye. Ni ukuvuga ngo barafata abantu babapoperaniriza hamwe, ivyo bikagorana kugira ngo bashobore gusenga nk'uko vyahora. Ico ni ikindi kimenyetso cerekana yuko babakunda. India zaragabanutse, aho hoho ntitwovuga yuko ari leta ya Tanzania kuko zagabanutse nka hose, kubera Amerika itagifasha canke ifasha ibibayabaye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi. Amasoko, ubutike, ivyo vyose barabomaguye, kandi ivyo babigiriye abarundi gusa. Iki ni ikindi kimenyetso c'uko bitayeho cane abarundi. Okay, nimba ari ukwitaho cane, ari ukwiyegereza cane abarundi bari mu bahugiye muri Tanzania. Voilà, ibi bikorwa hagati y'iyi migambwe iri ku butegetsi, hagati y'umugambwe CCM n'umugambwe CNDD FDD. Umuntu yo kwibaza ati vy'ukuri hari izindi mpunzi na zimwe kw'isi isi turiko zishobora kugirirwa nk'uku abarundi bahungiye muri Tanzania bagirirwa? Voilà, ubu bitwaza ngo kumbure bagomba batahukane umuntu ku bugombe bwiwe. Ariko ubiravye barugaye amashuri, bakugara amashengero, ntiwemere gukoresha icuma na kimwe kugira ngo witunge mu buzima. Ntiwemere gutunga igitungwa na kimwe kugira ngo gishobore kugusahiriza mu buzima. Aho mwumva ntibaba bakwirukanye burundu? Rero je sinanka yuko impunzi zivyishakiye zitotaha. Oya, umuntu avyishakiye abona yuko ico yahunze kitakiriho canke ivyamutera uruhagarara bitakiriho, yo kwitahukira mu mahoro ntangere. Voilà, agashika. Ariko umuntu yumva agifise uruhagarara canke akumva hataragera yuko ataha kandi icamwirukanye akikibona, uwo muntu ntibari bakwiye kumwirukana. Babona badakeneye abarundi muri Tanzania, bavuma baronderera ubuhungiro bugira gatatu mu gihugu kigira gatatu, bakigira bakabisa abo batanzania. Naye hasigaye naho nukuri nta rukundo bariko barabagirira, ni vya bindi vy'urukundo rwa mumpekure. Impunzi zahungiye muri Tanzania murabona yuko ari nk'agapira. Kubera iki biba ku mpunzi zahungiye muri Tanzania gusa bitaba ku zindi mpunzi zahungiye ahandi? Ibi rero biriko biraba kuri izi mpunzi, twovuga yuko ari ukuzihungabaniriza agateka. Voilà, kandi impunzi zirafise agateka kazo, zirafise amategeko azigenga. Ubu bazoburiza amamodoka bavuge ngo babatahukanye kubera bavyishakiye, kandi vy'ukuri babatahukanye ku nguvu.
Voilà. Ubu n'abandi bariko barahunga igihugu nabo bace babasubiza mu gihugu. Voilà, basubire bakivemwo bagende. None abarundi bazokwama barahunga imisi yose canke uko biri kose harakwiye inyishu zirama kugira ngo abarundi bose atari abo muri Tanzania gusa, abarundi bose iyo bahungiye bose batahuke mu gihugu cabo. Voilà, hanyuma bacubake. Mugabo batahuke mu iteka, batahuke mu mahoro, batahuke n'umunezero mwinshi. Apana kubatahukana ku nguvu. Nukuvuga yuko impunzi zizotahuka ari uko hari icashoboye gupfundikwa n'abarundi. Raba namwe, izi singorane. Leta yo nyene biragaragara yuko atabushobozi ifise bwo kwakira izo mpunzi zinganuko. Voilà. Bave mu mahano basubire mu yandi. Hanyuma ugwaruka rusubire ruhunge. Voilà. Ruravuye muri Tanzania, rwari rubayeho nabi, ubu abandi bariko baja mu bindi bihugu. Voilà, baja za Zambia, baja za Tanzania, hanyuma basubire bahunge. No, ibintu bitegerezwa guhagarara. Dutegerezwa gutora inyishu y'ibi bibazo vyose. Mwebwe mwahungiye muri Tanzania turabaremesheje. Mwihangane kandi nta mvura igwa idahita. Uwo kumva afise amahoro mu mutima, abona yuko ico yagiye ahunga caheze, uyo muntu aritahira n'amarembe yose. Voilà, ariko uwumva icamucanye kitarahera yobangira azotahuke hageze. Nuko abarundi twese ibi bibazo twari dukwiye kubifata mu ntoke kugira ngo twoye kwama turi agatwengo mu mihingo itandukanye y'isi. Voilà, baraducisha mwijisho imisi yose kwama ari twebwe twamana interekera ku mutwe. Ibi bintu ntibishoboka, bitegerezwa guhagarara.